Mwaramutse neza, tuzirikane inkomoko y'ijambo carême. Ijambo carême rifise inkomoko ndende iva mu rurimi rw'ikilatini. Mu kilatini riva kw'ijambo quadragesima risobanura 40. Iryo jambo ryakoreshwa mu kuvuga iminsi 40 yo kwitegurira Pasika. Rihinduka mu gifaransa quadragesima, yarahindutse mu gifaransa ca kera iba quaresma, hanyuma ihinduka carême mu gifaransa ca none. Isobanuro yaryo, carême risigura igihe c'iminsi 40 co kwisonzesha, gusenga no kwigaya mu kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru w'ijabuka ku Banyisirayeli. Mu zindi ndimi, mu kilatini quadragesima, mu congereza Lent riva ku jambo ry'ikidagi risobanura igihe c'imbere y'impeshi. Mu kirundi n'ikinyarwanda carême, incamake carême quadragesima ingana 40. Inkomoko y'ijambo carême rero rifise inkomoko mu rurimi rw'ikilatini nko twavyumvise no mu gifaransa. Inzira yaryo y'amateka mu kilatini quadragesima risobanura 40, mu gifaransa ca kera quaresma, mu gifaransa ca none carême, mu kirundi n'ikinyarwanda carema. Abamisiyonari n'abigisha ba mbere bakwiragije ukwemera i Burundi no mu Rwanda nibo bazanye iryo jambo rihindurwa mu mvugo y'iwacu riba carema. Insobanuro yaryo rero carema risobanura igihe c'iminsi 40 abakristo bamara bitegura umunsi mukuru wa Pasika, bagerageza kuba muri ico gihe ca carema, basenga, bisonzesha, basabikanya, gufasha abandi, ukwigaya no guhindura umutima. Ico dukura muri iyo nkomoko y'iryo jambo riratwereka ko carema ifitaniye isano iminsi 40 twibutsa igihe Yezu yamaze mu bugaragwa asenga kandi yisonzesha ko rwari urugendo rutegurwa ko rujana n'intsinzi y'izuka. Iminsi 40 kandi ifise insiguro ikomeye cane muri Bibiliya. Kenshi iyo minsi 40 igereranywa n'igihe c'igeragezwa, n'igihe co kwezwa, n'igihe co gutegurirwa igikorwa gihambaye. Ingeso zimwe zimwe zikomeye. Ubwa mbere, Nowa n'umwuzure. Mu gitabo c'amamuko, imvura yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 igihe c'umwuzure. Ico cari igihe co kweza isi no gutanguza ubuzima bushasha kw'isi. Ubugira kabiri, iminsi 40 ya Musa yamaze ku musozi wa Sinayi, yayimaze atarya kandi atanywa, yakira amategeko y'Imana. Cari igihe co kwegerana n'Imana no kwakira isezerano rishasha. Abanyisirayeli mu rugendo bagana ca gihugu c'isezerano bamaze imyaka 40 mu bugaragwa, rwari urugendo kwizigira Imana no kwiga kuyumvira no kubaha amategeko yayo. Ubugira kane, Yezu mu bugaragwa. Yezu yamaze iminsi 40 mu bugaragwa asenga kandi yisonzesha, yitegura gutangura ubutumwa bwiwe bwo gucungura isi. None carema itwigisha iki? Iminsi 40 ya carema ni igihe co kugeragezwa no gutsinda ivyifuzo bibi, igihe co kwezwa no kwegerana n'Imana, igihe co kujabuka tuva mu bubi tuja mu bwiza, igihe co gutegura umutima ku munsi mukuru wa Pasika, ni igihe c'ijabuka kandi tuva mu rupfu tuja mu buzima. Insiguro y'iminsi 40 mu gihe ca carema muri make nihinduka no gutegurirwa ikintu gishasha n'ubuntu bw'Imana bukora kuri twebwe tuyemera mu mwana wayo Yezu Kristo. Ico gituma carema imara iminsi 40 ni urugendo rwo kuva mu caha tuja mu buzima bushasha bw'izuka. Imana ibahezagire kandi ndabipfurije carema nziza mwese. Murakoze.